realite yo urugo rurashobora gutuma akarere tubayemo kaba amahoro cyangwa kaba mu ruhagarara. Kangahe nama ndara kwijoro tuko tujya gukemura ibibazo by'abantu bafite ingorane mu ngo twese biradushikira. Muge ngo bigarukiraho amasentare yuzuye imanza zo mu ngo bose bararushe kubera ingorane zahe. Yesu ashimwe. Sinzi ko abantu twatumye kugira secretariat bo tubwira ingene bimeze. Ngo duha raporo. Abantu mutishyuye iki kibazo nta kundi muca mucishuriraho muri. Na cyari cyo kibazo twakoze tugishitse. Na turabe rero ibiharuro byavuyemo. Umwe yavuze ko atashavuga 15 bavuze yuko mugarutse batogira nta kundi bararuguyemo ariko mugarutse ntibogira. Mirongo 93 kwijana by'abari ngaha ibicende urumva nibe byavuze uko 93 kwijana bavuze ko ari sawa. Amen. Imana ishimwe. Ibyo bintu ngira murabyemera ko ari ukuri. Yesu ashimwe. Bijya bicere 15 kwijana ntumwire ngo byapfuye kubaho. Ndaza kubabwira igituma. Bijya bice 15 kwijana nibiza byamaze kuboneka ariko tugomba turabe ingene ejo bitokwiyongera. Buriko muranyumva? Tugomba turabe ingene ejo bitokwiyongera ngo byigwize kuko birashobora kuba bitaraza ejo bikatogira. Reka mbanze sobanure murazi ko ikigwa twizuye uyu munsi cyavuga ngo kubana neza. Icyo mu gifaransa twita l'harmonie, ibintu biryoshe, ibintu tutefinise turanze turabe icyo bita l'harmonie, ibintu bihuye neza. Nivyo tukidefinise d'abord tubanze tuvuge ku kintu cyitwa harmonie. No kuvuga ko ibintu bihuye neza bibana neza. Tubanze tuje muri domaine musicale. Abacuraranze murabizi hajya mu kuvuza amantu zanga meshi mugabo gahuriza kwijwi. Abaririmbyi mwaririmbye ngaha mwaririmbye rimwe mwaririmbye amajwi ngaha mugabo byose bikazana icyo twita l'harmonie. Amen. Iyo tuvuga ko ibintu bihura bikagenda neza no guhuza ibintu bidasa byose bitumbeye ku kintu. Umwe aririmba ijya mbere uwundi ijya kabiri uwundi ijya gatatu uwundi ijya kane mugabo bose bagendera kuri game. Amen. Bigasha bizana umunezero kubagirana kubavyumva. Mbega hari umuntu arumva iyo hari ijwi ryabatobeye muramaze kuvyumva birashika. Mbega bikiryoha parce qu'il manque quoi? Il manque l'harmonie. Amen. Tiko turarondera ingene ingo zacu zo mu cyo twitala ubwacu bikaturyohera nabo hanze bikabafasha. C'est ça. Muri musical ni uguhuza amajwi atandukanye mugabo tukayashira ku ruto kugira ngo azane ikintu kiryoshe kumva. Muri domaine artistique mu bijyanye n'ubuhinga gucapa cyangwa nk'ibitu batugiriye nuguhuza ibintu bidasa mugabo bikazana iki ubumwe kugeza aho umuntu abiravye avuga ati ya muntu yakoze neza ibintu. Nicyo twitande l'harmonie, suguhuriza ku bintu bimwe sugukora bimwe. Yesu nashi nugukora mufise intege imwe mugabo mutandukanye. Ndafise gituma ndabivuze ibi turaza kubona ko umugore n'umugabo ninge n'Imana yabarimye atari bamwe mugabo bose bagomba guhuriza ku kintu.
mugabo jodi bien ndasubiyemo akantu kamwe ndagasubiremwo nimba umugore wamukuye mu itongo ryande rya Edeni ukamuzanirwa n'Imana kuko n'Imana yamumuzaniye siwe yamwizaniye turiko turagira ingorane muri iki gihe abantu barabizanira bagaca bagomba bya bindi bikurikira ngo Imana irabahezagira nawe yagize je ntibibaraba tuzobibwira abantu mwese mwicaye ngaha n'Imana yababazaniye muhavu utaho uvuga ngo wajute Yesu ashimwe bega murashima Imana murashima Imana Imana ishimwe muri domaine musicale no guhuza twabibonye mu bijyanye n'ubuhinga n'amarangi adasa mugaba kazana ubwiza muri son ibyo twumva mu bijyanye no gucapa nibyo tubona byose bikazana ikintu cyiza kandi byakozwe n'amarangi n'abantu muri ngaha ngo ndababwire ko abagore mudasa kandi muri n'ingorane ahantu ntavyo muzi turaza kubishika ko mu kanya katakuza abagore ntimusa umugore aba mu nzu gatangura kukubwira urumva papa naka mukanaka yamye ngaha yajagize uko umva rikaramujena ces histoires là banaka urumva byagenze uko nuko kuko abagore n'abantu utu detail abagabo n'abagrossiste uba nguri kuranisha umwanya none ni gute abo bantu bameze uko bazogira ikintu citwa ni gute abantu bameze uko bazogira ikintu citwa hageze ibintu by'amafaranga tangura kubona ko wewe twatu detail duto ntatubona wewe uri kurabona kuzogura parcelle ukubaka inzu inawe karabona twatuntu twari kateto amafaranga yanje wayamazi uri kurayonona genda ubikore nawe turaba ndasubiye kubabwira nti muri bamwe mugabo Imana ishaka ko mugira icyo bita Yesu ashimwe muri domaine relationnelle no kuvuga mu mibano iyo hari ubumwe canke hari umubano mwiza ni abantu babanye atawidogera uwundi atamu ruhagarara ruri hagati y'abo bantu nivyo abo bantu bakabana amahoro bumvikana kandi badasa c'est ça l'harmonie au niveau relationnel ni rapport heureux ni kuvuga umubano mwiza wa neza hagati y'ababana bahuje ivyiyumviro bahuje ibigumbagumba bahuje no gushaka bigasha bizana umubano mwiza kumererwa neza amen kugeza umuntu yiyumva nk'uwundi kumva nyene ko ahubwo kutamubona hafi yiwe ari ngorane none dufise ingorane hari abantu bagomba kuruhuka avuga ati njyanye umwanya tumaze tutari arundiri yahungira kugira ngo amara umwanya batari kumwe nukuvuga iki rero nukuvuga ko abantu bahura ngo babumwe kandi uwo mugabo n'umugore batandukanye kuri point de vue ubwa mbere physiquement émotionnellement dans la façon de voir les choses kene tubona ibintu si kumwe conception du monde même au niveau des priorités no mu byo tugirana dushira imbere ntituri bagaga kwera muri abashefu ibyo dashira imbere ntibigize turaza kubivuga mu kanya mwipange turabiyaga murabona kubana neza ni icyifuzo cy'Imana mwabibonye ngene jambo ry'Imana yatubwiye ngo bana neza bana amahoro umunezero n'umugore wawe cyane n'umugabo wawe murabona mu rugo Imana ntiyari yashatse ko haba ibintu byo kwihanganirana ngo nta kundi no kugira
abakozi b'Imana nawe iyo bageze kutugirisha ubukwe Imana barabitubwira ko baradutegura ko bizocangana niyagira uko uzovyemera bakozi b'Imana muzuze muradufashe ngene tutoja kwihanganirana twoja kubana erega muravyumva ko kwihangana nuko aba hari ahantu hamwe hari iki nivyo ega igihe tubana twihanganirana kubera ahandi hari iki mugabo kubera cyabayeho umuti no kugira kubera cyabayeho umuti no kwihanganirana none byo genda gute utamwihanganiye byo genda gute ariko Imana ntiyagomba ko aba ibintu byo kwihanganirana yagomba ko umuntu wese atira umunezero muri mugenzi we amen benshi baguma babana kubera abana babo gusa kubera basangiye iyadeka mukugeza naho ibikunda kutubabaza kugeza naho urupfu gumwe rucika inyishu ukabona umenga rikararira nawe hajya avuga ati Mana ntibeshasha iragize mwabagabo mwe mbwira ingene mbwa nta bizoba bako mbwira ingene umugabo afakara nyuma y'amezi 2 akabarongoye wamufiyanshije ryari kandi babwire skandali yashise ahantu hamwe kubera batakundana umugore yaragwaye agwaye murabona ari abantu bafitaniye ntuza nk'imbizi vyikikamo abavugisha bashobora mujaka bati Imana igira umutware ngabo ntwara ku Imana imutwara gusa nawe nyine yashaka kwamuvako suko byumva ko Imana ngo ni Imana bivuze ashatangura gufiyansa ubundi akigwaye ibi ndiko ndababwira ni byabaye tangura gufiyansa ubundi akigwaye hanyuma sinzi ko yagize chance nuko yagize mal chance haciye imisi wa mugorara azabona musanze yazayar bubatse mu mutwe kubaka ndababaza abantu hari harmoni cyangwa nta yari ihari ani mwumva ko kugenda kwiwe yari iki nimumva ko yari nyishu urundi rugo umuntu mwaraza arambwira ati kubera byari byaracanganye byarabaye nabi arambarira ati twebwe ikintu cyongene twiteze kintu mona kizobinyisha nkuko umwe yogenda muyandi majambo mbwiye yuko iyo runyaruka byari kubiki nyishu none ntavyo uri bukore muyandi majambo wamwishe kugira ngo bigire ariko biva kuki biva kuko umubano wabo utabaye mwiki wa munezero nta wari uhari Yesu natufashe mwibuke yuko umubano mwiza mu rugo ntiwizana urasaba ikiguzi muravyumva hari imiryango umubano mwiza tugira ubaho hari indi miryango uza gake gake bakamara imisi akayaga kagirana gahita hari indi miryango rimwe uraza ahandi ukagenda hari imiryango rero umubano mwiza wamaho munkundire gatoya manze njabuke ku kintu kimwe ndabigarukako nagomba mbere yuko nshishikara ndabereke gato intumbero y'Imana igihe yashiraho umuryango nivyo igihe Imana yashiraho umuryango turaba ico yashaka Yesu nashimwe reka nsubire inyuma gato kugira ngo ndabereke ikintu Imana yagomba nashaka havuga ngo
icifuzo c'Imana mu gushiraho iki umuryango. Yesu nashimwe. Twatanguye tuvuga yuko umuryango washizweho n'Imana ushirirwaho iki Imana. Yesu ashimwe. Bibiliya iravuga neza ko ikintu cyose Imana yakiremye kugira icyo kimara. Imana si umuzardiste, ntiyapfuye gushiraho ikintu ko ngo kife kubaho. Kubera Imana yashimye ko umuryango haba urugo, umugabo n'umugore bakabana. Yashaka iki? Kubera itarese umuntu wese abe wenyine. Mwe maza ko Imana yanewe kurema abantu bakabaho. Bibiliya ivuga ko ikintu cyose Imana yaremye yakiremye kugira icyo kimaze. Cisha makano kamwe Imana niyo yarondeye umugore imuzanira, nari nakivuze kare, imuzanira Adamu. Si Adamu yagiye kumwironderera. Nigihe niyo yakimenye. Niyo yavuze ngo harageze. Si byiza. Giye kirageze. Tuzebwira urwaruka. Hari abantu bagira imitwaro y'ibyifuzo igihe cyabo kitaragera. Ni Imana yavuze ngo si byiza ko umuntu ibana wenyine. Turabe gato ibintu bishika kuri 5 Imana yashaka mu gushiraho iki urugo. Yesu nashimwe. Turacyari kumwe. Nkomeze. Turabe ibintu bishika kuri 5 Imana yashaka igihe yashiraho iki urugo. Ubwa mbere yagomba yuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo Imana mu gushiraho urugo yavuze ngo si byiza ko uyu muntu. Qu'est-ce que Dieu voulait? Imana yashaka iki? Icya mbere no vuga ni complémentarité, no kuvuga umuntu azokongerereza azokuzuza mu. Iyo umuntu avuga ko yujujwe nuko hari ibyo atarafise wenyene. Tuko turajana. Umuntu nakwiye kuba ari wenyene physiquement, psychologiquement, émotionnellement et spirituellement. Ukabubayeho ubuzima burutwa no bw'umusore n'inkumi waragize icago. Wagomba kubuvuga uti hari ikintu vyongeye. Imana ishiraho umuntu iruhande yacu kugira ngo atwuzuze. Uwo muntu mubana agomba kuza kugushiriraho ibintu tarufise. Muri isare hoba hari abantu bavuga bati hari ibintu naronse ntari mfise ntarubaka. Barimwo. Nimutarike utabifise yo hava besha ati sinosigara mu bandi. Kandi bigava bitera ibibazo ati mbega sha abandi ko bataritse nawe wa mureke. Turaza kuraba ubuhinga bwabyo. Icya kabiri mu gifaransa tubita perfectionnement. Nukuvuga uwo muntu Imana yakuzaniye yagomba kugufasha gushika kurundi rugezo utari bwashikeko. Iyo Bibiliya ivuga ku mugore ku rugo itanga ikigereranyo cya Yesu n'ishengero. Avuga ngo azagishire ritagira iki. Mu yandi majambo Yesu yaje gufata ishengero ngo ari kure kwiki. Emera mwabagabo n'abagore twahuye dufise ubusembwa twese. Uwo mwabanye yaraje gukura kwiki. Amen. Abantu kapfuye Imana bahezagiye. Hari utuntu turiko turavako kubera wa muntu mu Imana yashaka. Ntugume kwa kundi hagira ibintu bigenda biravako atahani kubera madame sha. Ko byagenze. Malheureusement hari n'abaturonkeyeyo. Uduki. Ariko andiko ndababwira ibi bintu Yesu nashimwe. Itangura 24:57 bavuga ko Isaka yagiye kubana na Rebeka. Isaka afise igikomere kirekire. Murazosoma ibingene bivuga ngo amwirura muki mu mibaro yiwe bahuye yarakomeretse yarasinzika yarapfuye. Yo amen. Uwo babana ngo acaragirana mu nyuma basanga Yosefu imvugo yarahindutse ntakivuga nk'umwe wa kera
ati binawe kwiye ku mugore twabanye. Amen. Ati bini wa muntu twabana niwe yankuye ko bya bikomere navanye wacu. Amen. Papa na mama bakubwiye ko atacumaze ushitse mu rugo madame ati sheri wanje uwagaciro. Abantu byagenze ukunda bakeje. Amen. Imana ishimwe. Abantu Imana yarabadushize iruhande kugira badukure kwiki. Udusembwa twaje tuzanye uretse ko hari n'abananirana kutwikura. Afana amanyama. Bibuka ahantu hamwe sinzi mudamu mwe yaje kumbwira ikibazo afite ati je mugabo wanje vraiment ndabazwa n'ingene yambara. Bashobora gusanga kahise kiwe yari imenye kwiyambarira ibyo ari byo byose bidashoboka. Kumva nyene ko bimuhagije. Madame arigora ati ndashaka ko umugabo wanje kwambara neza vraiment gaseruka mu bandi kuko nico cyubahiro cawe. Aragenda arigora afata idene aramugurira costume nziza. Ati ndabe ko umugabo wanje yosa aviyo yahoze. Wayishikane umugabo nukuyamba ahubwo yaduvyuye ingorane. Ngene usesagura amahera. Aho yagize effort ngo arabe ko umugabo wiwe yova hari amugahago iyo yagize. Kugira ngo amukure kwiki agirene gahemu amukure agasembwa yajagizene hari wundi ati kuri murasesagura cyo gituma ngira haciye iminsi yaciye amufatira ibihano na konta arayifata ati uri kuronona amafaranga we. Imana yabadushize imbere kugira ngo badukure k'ibyo twaje tuzanye. Amen. Mukaba ingo zanyu ziseko zirashaka kuri ibi bintu muri nyuma y'umugambi w'Imana ku rugo. Yesu nadufasha. Yosefu nabibabwiye ngo yarakize ibikomere kugeza hashika ku rugezo rwa prosperity abitewe n'urugo yagiyemo. Umugore yazanye yitwa Potifera yavyaye abana babire bita amazina. Be muramaze kubona ko ari abana tuvyara tukabita amazina aho n'ingorane twagize. Igihe tuvyara abana bagasigura ingorane twahuriye mu rugo. Icya gatatu urugo Imana yari yarushizeho kugira ngo habe kugirane gusabikanya gusangira partager les peines musangira umunezero musangira amagorwa musangira ibibazo musangira umubano. Imana yari yashatse twatuntu wahora wikorera wenyene usete fasi uraronse uzogirana uzotugufasha. Bega nga ntabantu uvuze tuntu mukora mutabwira abagabo n'abagore kubera iki nimwasangiye. Ndabibutse ikintu kimwe umuntu iyo wemeye ko mubana wemera kwakira kahise kiwe na kazoza kiwe na kubu kiwe byose uragirana urapoperanya. Aho sinzi ko matawe icyo mvuze. Iyo umuntu mwakiriye wakira na twa tubazo twose yajagize. Nimbi waba ari we yaratunze umuryango unakiutunga wenyene muzogirana. Mugabe gituma ndiko ndavuga ibi bintu hari abantu kubera bazi bidapasa acaguma arondera udufaranga turungikagirana anyegeza kugira ngo umugabo ntagirene. Iki ni kibazo cyuko mutamenye ko kubana bibagira nde umwe mwabitahuye. Umunezero murawusangira n'umubabaro muragirana. Ibu byose mubihurira ko murabihurira ko kuko murabisangiye. Ibi ni Imana bibahe n'ukuri mubisangire. Kubera iki muriko muravyumva? Kubera iki umunezero usangiwe uragwira kandi umubabaro usangiwe urahahuka. Muriko muravyumva? Umunezero bawusangiye uragwira umubabaro bawusangiye urahahuka. Voilà. Niyo mpamvu umuntu ashobora kuza yari yaragowe yaramerewe nabi kubana nawe bigatuma umubabaro wari ufise ugirane ugabanuka. Mvuruga atari gwiza vrema. Mwumva Imana itatwimviriye neza. Ibaze vrema. Ibintu wari wikoreye wenyene iti nzokuronderera uzogirana. Uzobigufasha. Niyo ntumbero y'Imana. Yesu nashimye. Muravuze ati iyo wakiriye uwo muvana wakira son actif et son passif.
byose nibikomere yazanye muragirana utugorane twose yajya afise muragize n'uwo muradusangira nta kintu umwe wa kera uwo murabisangiye cyo gituma n'izina ricari hinduka icagane nukushitsa umugambi w'Imana hehe mwisi muratahura ibyo mvuza mu byatuma Imana ikurondera umufasha mukwiranye sinabitevye ko ibi bintu murazosoma neza imbere y'uko Imana ihumufasha Adamu yabanje kumuha mission Bibiri ivuga ngo bimushira muri nyatongo ngo aririme arizigama Imana kirabona ko iyo mission imuhaye idashoboka ataronse ugira umufasha ikivuga iti reka namuronderera umufasha bakwiranye kugira ngo azomufashe gushika kuri cyakinde ikira mu muzana niyo mpamvu iyo tuko turabwira urwaruka nimurondera abagore gusa canka abagabo gusa rondera umufasha huye n'ikimana yateguye ku buzima bwawe azogushigikira kuri wa mugambi w'Imana murabizi nababwiye kuva kare ko umugore wazanga ashobora kwica umugambi w'Imana ku buzima bwawe akawica ariko Imana yaguhamagariye yaguteguriye agomba kuza kuzuza projet y'Imana Yesu nashimwe enda bakarorero muri Bibiliya turabona imiryango ishika kuri ngahe hariho Yosefu na Mariya bajya bari murabizi ko Mariya yabwiwe ko azovyara nde yabwiwe ko azovyara nde no yabwiwe ko azovyara Yesu yagomba kuvukira mu muryango wo kwande kwa Yuda ni mumbariri iyo Mariya husha umugabo w'umuryango wo kwande hari kuvuka nde wewe havutse nde mu bana wanyu wabyaye nde ni kibazo ndabasigaranye havutse nde mwebwe gabo murazi ko hari n'ahantu havutse Ismaeli buzi ibintu bigoye turashaka kubyara Yesu ya tukabyara nde bivanye nabo Yesu adufashe murabona iyo Mariya adahura na Yosefu ntiyari kubyara urya mwana kuko Yosefu Yesu yategetswe kuvukira mu muryango wo kwa yatangura kwigira bya bintu ngo sindamwemera ntaziriko ntacyafise tangura kuraba ufise ibi nibi si kibazo cy'ibya afise ni kibazo cy'Imana yakuvuzeko amen manu kabandanye uwundi muntu ngira ndabishike ko hanyuma urugo ntigwashizweho ku by'iwanyu gusa munkurikirane neza gwashizweho ku mugambi wiki w'Imana naho twoba duhitamo umufasha tushaka ibwa mbere Imana ibona kubana kwacu kwari gushitsa ivy'Imana yateguye ku buzima bwacu cyete mivuga ngo mubanze mwitwarari ku bwami bw'Imana ibisigaye muzogirane icya gatanu hari mu kintu cyitwa kuzogira uruvyaro murazi ko yakibabwira ati irabahezagira bagwire barondoke buzurize iyi ari projet y'Imana mugabo reka ndababwire igituma nabitondetse uko muvyumve neza ndagomba mu vyumve bibiri nabitondetse kugira ngo ndabereke yuko kuvyara atari yo mission ya mbere atari cyo kintu cya mbere Imana yashaka mu kubana neza ndabibutse ko ari abantu babanye neza atabana bafise ndababwire Elizabeth nande barigeze kumara igihe ngo abo bose babayeho bubaha Imana ariko nta kana bari bafise nibyo sibyo byihuta nakibabwiye kuva kare nimba kubana kwanya ari kuvyara gusa ntacyo mutandukanye ko nibikoko navyo nyine biravyara mubana wacu si ukuvyara gusa mubana wacu ni ukubanza ubwa mbere kuzuzanya gufashanya nibyo gukurana ko udusembwa tukatuvako hanyuma Imana ikaduhezagira kuko mwibuke yuko ibyo umuhezagiro w'abana birashobora no guteba ariko nibitegezo kubahindura abantu bagowe muranyumva enda babwira ikintu kimwe nkingira ngaha nyine murabica Imana ivuga ku muryango muri Bibiliya mu Giheburayo bon reka ndeke ivyo ariko shike kuri iki kintu muri Giheburayo havuga yuko umuryango ari ahantu umuntu yinyegeza akaronka ubuhungiro nico yitiki ahantu umuntu ashika ati ndagize
ahantu cadre de refuge ugusubizwamo intege gusubiza guhabwa ivyizigiro aho umuntu asubira gutora utuguvu ashitse mu muryango aho umuntu asubira guronka la chaleur kumererwa neza l'endroit où nous retrouvons bien le lieu de guérison. Yesu ashimwe uko niko umuryango wagomba kuba. Mu nkundire gatonda bereke rero scenario dufise muri iki gihe y'imiryango ingene imeze. Nivyo mugabo tubanze tuvugane ikintu kimwe, hariho n'ibitari byo by'ukubaka urugo. No kuvuga hari habubatse ngo batunge, hari habubatse kubera bavuga bati raison religieuse zirabaho, kuko hari umuntu avuga ati utubatse ntizo gusengera zirabaho. Rega nivyo ati wanze urongore mavuta ntihazohotse. Hari abubatse kugira ngo bahindurirwe iki izina, changement de statut. Hari abandi bubakanye n'abagore babo kubera kumbure bari babatwaje inda, bakaca bavuga ati nta kundi, n'imiryango ikakibikora iti nta kundi sha nta handi wowe ukija. Hari n'abandi bantu bubatse kumvo z'umutekano, gataho kwa murifuza jamuke vyifuzo bire kuguhanga mugana ngo babwire ko urugo atari kizimya moto, ahubwo urashobora kuwucana. Abandi bakubaka kubera imyaka yabaye myinshi kugeza abantu bavuga ati urabona hari igihe abantu bagomba kubaza ati mbega wowe nta gishasha cyo mpabasha nkaronka icyo ndabishura. Ntuze wubakira abantu, mbega ndiko mbwira abubatse mana yanje mwe byaraheze polisa. Satisfaction sexuelle no kuvuga kurondera kwinezereza, kunezereza imibano mpuzabitsina, kuronka abana, ivyo sibe vya mbere bigize urugo. Umuntu ashobora kubaho neza ivyo bitaraza. Yesu nashimwe. Ngomba mvuge gato turabire hamwe imiryango yacu ingene imeze. Turabire hamwe imiryango yacu ingene imeze. Nitwaheze iki kintu turaza gukora ikibazo cya kabiri. Yesu ashimwe. Turabire hamwe ibicapo by'imiryango dufise uko imeze. Muri iyo miryango hari imiryango igwaye ibizi, izi neza ko igwaye. Hari imiryango igwaye atavyizi, kandi ingwara yo kutamenya ko ugwaye nayo irateye ubwo. Hariya njyanye ugwaye abizi baga kugwara ntubimenye singorane. Turabire hamwe hanyuma hakabaho n'imiryango ihiriwe imerewe neza. Ubwa mbere imiryango ya mbere igwaye mugabo igizene, imiryango igwaye ibizi ni imiryango ya yiki yugusekana, bras de fer. Mwe wese agomba kwerekana ko ari jewe nyene, yubahwe ku nguvu. Muri abo bantu muri ko murabaraba, reka ndabikoreshe muri terme tuvuga ni bifu gusa, nta numwe afise ubwenge muri abo bantu. Ni imiryango iri mu ntambara, ahama umutekano atawuhari, byama bitoroshe. Kandi ibyo niko nabivuga mw'abantu muri ngaha no mu ngo z'abantu b'Imana birahari. Tugeze ahantu mu ngo n'amadosiye y'ubwicanya asigaye yinjiramo, birabaho. Umuryango wa kabiri ni umuryango w'abantu babiri, umwe w'umunyabwenge uwundi w'igifu. Ni Nabali nande? Nabali na Abigayili. Mugabo ni mbavuze Nabali na Abigayili ashobora kubaho na inverse irashoboka. Aho umugore yari sage, umugabo akaba igifu. Mugabo ashobora gushika umugabo akaba sage, umugore akaba igifu. Mwese arabukwiwe ingorane. Umugore wa gatatu ni ingo z'abacamanza. Abantu babaye abacamanza mu nzu. Izo ngo zibayeho gute? N'ahantu hama iminsi yose kwagirizanya, umuntu wese akamari karabona amakosa kuri mu amwagiriza. Aho hantu nta kintu cyitwa umuntu kiriyo, kuko nta muntu umwe yisana. Abantu maze kujya kuburana muramuhurizayo muri mu isentare.
muramubona hari kirere kimeze gute muri sentare nta mutekano hari abagabo usanga ari aba prefet de discipline mu nzu imisozi ashitse nibi byapfuye ibintu bidatonze nta n'umusi n'umwe yishika shima n'icyabaye cyiza ashika tora amakosa y'umugabo canke umugore nta kigenda abo bantu umuntu wese yishira ashira ingufu ku makosa gusumba gushira ingufu ku byiza bega birabaho ugasanga ibyiza byose akora nta na kimwe abona iki bega mwebwe mwasomye Bibiliya umuntu w'umuhinga mu kwagiriza ninde abantu mwasomye Bibiliya umuntu w'umuhinga mu kwagiriza hajya rero igihe cyose uzosanga mu buzima bwawe ari ukwerekana ibyaha by'uwundi ni mwemo yandi Satani nta kiza azoja kuvuga ku Mana azoja kuvuga amakosa bakoze gusa iyo wasenze ntaje kumubwira ko wasenze tinahasenga gihe cyayo ubu yavuze ati haya none ngo arakubaha hajya hari igituma kubera bamu nta kintu na kimwe Satani ashima ibintu byose ni negative samaruri yirabura hari abantu samaruri arabivyirabura hakaba hari umugabo ari ngaha uyu musimani guhamarura mashasha amen iguhamarura mashasha mwabagore muri aho ufise amaruri Imana iguhindurire ushikura abaneza kuko umuntu wese aho amariko barakirana ikibazo nyamukuru iyo hari ukwagirizanya ni hamwe baca batangura gushima bo hanze babashima ndakwibutse ko hari igihe wowe utigera umushima gahura n'undi aho mwibarabara kandi shauri mwiza nawe muhira yamamubwira ko uri giki muhira ni uri gipfu hanze ni vrima tudahendanye yarakurenganije weho byumbirije niwe abantu nkabo umwe avuga ngo uri gipfu ndatu kumva abantu nkabo ari gute numva ko ari ngorane gushira ingufu ku makosa y'uwundi biguhindura impumyi ku byiza byiwe kikiri mucumve neza iyo umuntu afise amaso abona ibibi gusa acahinduka impumyi y'ibyiza umuntu akora niyo mpamvu bavuga ngo amaso akunda ntabona neza ariko reka nongere mwana kandi n'amaso yanka ntabona neza muzi ko yatakunda yatabona neza gusa nayanka ntagira iyo umuntu mwanka nakantu kose yokora ushugashiramo agakomantere muvuga butumwa yavuze ishengero rirahezagirwa kubera umwanka ucukubitamwe akantu ngo hajya ngo urumva naho Imana imufashe kweri ibyo nibyo bagusabye kubera ufise amaso agirana yanka umuntu afise amaso yanka n'abandi bohezagirwa ngaha wewe ari kabona iki Imana ibafashe ibakiza ayo maso abona ibibi aya makupure y'abacamanza Imana yakiza uno munsi amen utangure kuva uno munsi ndaza kubakanya nitwarangiza mugende muvugane fre mwicarane turaza gufata akapoze gato imwe satora wiwe abagira ubuntu bakabaza mubwire muvugane ibintu vraiment musubiremo ibintu turi ngaha twahora dupfiki murabe ngene hoboneka harmony Yesu ashimwe hari imiryango iri ku nkombe y'ukwahukana couple à bord de divorce tubabona bari uko mugabo bari mu kuvana n'ukuri Imana idutabara uyu munsi barakira ngira nta bari ashobora kuba ari muri bamwe 15 twabona uretse ko abantu binjiye mu nyuma tuze ko baye kibazo namwe abinjiye mu nyuma muraza kuvuga babahe ntaje barabaho dupapuro mwandike abo bantu babanye kubera abana basangiye bati je umugabo burema cyo dupfana gusa nuko ambyarira abana babanye kubera batagira uburenganzira nicyo tumana bahaye ikibazo ndababwira nti hamwe mwo habwa uburenganzira Egerano bavuga ati Imana yo utanga uruhusha mana yanje yo duhiki murabona ko bamwe baza baragwihaye abazungu baramaze kugwiha nabandi baza barihaye imyaka yo kubana ariko bivuga ngo nuko iki Imana imatanije erega y'abantu babanye kubera itegeko gusa nahandi wo bahuruhusha
sinzi akantu bigeze kwerekana kuri ntuzi ngo abantu ngo bariko baravuga ngo bidoga ngo bari bashitse mu ijuru mbwa sinzi iryo juru ryari ryo ngo basha ngo rega basha twarikije inyota mu isi ngo kandi inzoga zari zemewe ngo bicishije inyota mu nzoga zari zigize imiryango iri ku nkombe ya yukwahukana. Hariho ingo infidèle nukuvuga ingo babeshana mwaramuhenda undi akamuhenda ngira ntabari ngaha. Hariho abamaze gufatwa n'abatarafatwa, hariho abagendana mu mutwe infidèle. Amatelefone yabo usanga barakwisaho amakode ntibugurura, cyangwa usanga bafite udutelefone tundi bagendana batavuga tamenya. Hari abantu mufite amatelefone yamwe amakode ngaha abagore batugurura cyangwa abagabo batugurura barimo mwoba murimo muce muzikuramo bituma batakiba babiri bababaye. None ayo makode nayi muyashirira mwiki kandi ntubone twatu nimba ari uwo mukundana mubarire nawe ngena zo mukunde ba hagusinge nitwa dusembwa twumva bagomba kuduku aba ex bamwe bakera hariya ntibahebanye baguma bati naho sha nta gutwaye hajya zobigenza ukundi. Bashinda babwire aha turi imbere y'Imana twaje ngo dukire kandi by'ukuri umuntu ashaka gukira ashobora gukira. Yesu nashimye naho utarafatwa rega hari ibyaha bitarafatwa bega birabaho hari ibintu usanga ari ibyaha bitarafatwa hakaba harabicaranye ngaha muce muzikuramo ubunyene mukuremo n'ingoga rega hari itegeko riva hejuru tikagira ingufu nimuraza kwira iryo ritavuye hejuru s'il vous plaît. None ntibahora batanga itegeko hejuru mu gihugu cyose rigashirwa mu ngiro iryo ni itegeko mukuremo amakode umugore wawe yamunyegeza umugabo wawe yamunyegeza kabuki abaye umwana uvuga ngo azoyitripota yonone uri kuhenda nde kuramo amakode sibyo uvyanka ntambaza iyo niginga ivuye hejuru kandi yubahirizwa kuva Yesu ashimwe. Umuguru wundi imiryango yindi dufise ingo zindi nivyo twita couple renversé, ingo zicuramye. Iyo mvuze gucurama na hantu umutwe utakira umutwe byaracanganye. Iyo miryango irabaho aho usanga umugabo atavuga yarabunze ari hariya le couple renversé. Umugabo yahindutse umugore n'abacika umuki ibyo gamuraza ko bitabaho. Iyo hari urugo rutwagwa n'abagore muri ico gihe amahoro aboneka ruko umugabo atevye akagirana tereka basi ndabe ko twoba turamara kabiri reka mpore nemere. Abagabo bari bamerewe uko vrema uyu munsi tugomba Imana batabara. Abagabo batwaye ubukuru bwabo uyu munsi mu basubize vrema mbega muri ko muravyumva mu basubize ibyo ndaza kubabwira imvo nyinshi zibivako izi ngo zikameruko aho usanga ari couple ziri renversé umutwe utakibye umutwe bibaho ugasanga aho umugore niwe afise ijambo ryanyuma. Muri ya miryango amahoro aboneka ari kumwe yoroshe ariko reka ndababwire undi yavuze ngo mieux vaut la guerre qui amène une vraie paix qu'une fausse paix maintenue par la rébellion. Byiza yofu mu bintambariza n'amahoro hakuba amahoro
yofuma intambara izana amahoro hako haba amahoro yashizweho niki